umurima w'ibitoke, uw'imyembe, uw'intore hamwe n'umurima munini w'ibigori. Iyi mirima yose ni y'Abarundi b'impunzi 84 n'Abanyarwanda 36 bose bahurikiye muri koperative Giriteka. Kuri uwa kane batanguye kwimbura ibigori. N'umwimbu wabo wa mbere ahimurambi, umwe mu misozi ya segiteri Nyamata. Turi mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Rwanda. Uwo Murundi yahisemwo kuva i Kigali yimukira Nyamata kugira ashobore kuba umunywanyi wa koperative Giriteka. Ntivyari vyoroshe kuko n'ibintu ntavyo twari twarigeze dukora benshi, ariko bivanye n'ubuzima abantu baba barimwo, ugasanga uricaye ntaco uri kurakora. Twumva ko atakintu na kimwe umuntu agikeneye adashobora kugishobora. Uwo munyarwanda we asanzwe aba mu micungararo yo ngaha. Ubu ngubu ntabwo twababwira yuko hari icyo twari twunguka, ariko muri make iyo tureba dusanga tuzunguka, kuko nk'ibi bigori mureba ntabwo bizabura kutatwungura. Iyo nyungu none bazoyikuramwo gute muri ibi bigori bariko barimbura? Ubwa mbere dufise inkoko tworoye. Hari ibigori tuzosigarana tumaze kugira ibiharuro neza, tubikoremo ivyo kurya by'inkoko, hako biza kutuzimba tubigura mu nganda. N'ingurube nuko nyene. Hanyuma ivyo tuzoba dusigaje tuzobishira ku isoko. Hariho benshi bamaze kuza kudusaba kubitugurira, tuzobishira ku isoko, hama umwimbu tushire hamwe turabigikwiriye. Umunyamuryango wese uko bimeze tugabure, igikenewe dusigaze nk'umutahe kugira ngo tuzobe dusiga turatera, twe ntaco tuzokwigera tugira kwingorane muri ivyo. Aho inyuma yanje rero n'abanywanyi ba koperative Giriteka. Ubu niwo mwimbu wabo wa mbere, bakaba bimbuye ibigori bimeze nk'ibi. Batanguye gukora mu kwezi kw'icenda. Bavuga ko bizeye ko bazokwimbura amatoni angana 200. Umurima wose bafise, umurima hariya nino, umurima urenga hegitari 3. Niwo murima bateyemwo ibi bigori. Kuko iri tongo ryose rifise uburinganire bwa hegitari 4 n'igice. Baheraheje kwimbura ibigori, iyi mirima y'ibigori izosubirizwa n'imirima y'isoya nk'uko urongoye koperative Giriteka yabitubwiye. Iyi koperative igizwe n'Abarundi n'Abanyarwanda yatijwe iri tongo mu kiringo c'imyaka 5. Mu bikorwa vyabo bakurikiza imikenyuro y'akarere ka Bugesera basanzwe barimwo. Akarere mbere kama karungitsa abafundi b'indimo kugira bagenzure bongere bigisha ibintu bimwe bimwe abanywanyi b'iyi koperative. Tuvuye mu mirima ni minota 5 kugira dushike kwibarabara rya kaburimbo. Kugira dushike naho mu kigo Oasis of Peace bifata umwanya w'iminota 20 mu muduga. Ishirahamwe Maison Shalom ryatije itongo koperative Giriteka niho rikorera. Muri iryo shirahamwe bavuga ko iryo tongo nabo nyene baritijwe ku buntu n'umugiraneza basanzwe bakorana. Maison Shalom guha rijya tongo Giriteka yashatse gufasha abantu na cane atakazi bafise. Abantu murabona ibintu vya Covid ngene vyagenze, abantu baratakaje ubuzi, abari bafise ico bakora birahagarara. Rero iciriyumvira iti ko turonse itongo, reka abo bantu tubashire hamwe, hama tubafashe mu kubigisha ubuhinga, mu kubaha uburyo kugira ngo bashobore kugura ivyo bakoresha ibikoresho, kugira ngo bashobore kwiteza imbere, biteze imbere, bashobore gutunga imiryango yabo. Emile Nibasumba ngarutse mvi murambi kubw'ikiganiro kw'isoko cy'urunani rw'ibimenyeshamakuru.